Inshuti bene data ndabaramukije mw'izina rya Yesu-Kristo. Muri kumwe na HilaireNininahazwe kuri uno munsi nje kubaramutsa ndabakumbuye kandi ndabakundira vyinshi kuko muri ab'Imana ikunda. Hanyuma mukaba mukurikirana bino biganiro haheze igihe. Bamwe baranyandikiye, abandi baransengeye, abandi baradugije agakumu canke bagatanga bagahanahana ama video tugenda dutanga hano kugira ngo babafashe gukura mu gakiza. Uno munsi rero mfise amajambo y'Imana nahawe kwegeranya kugira ngo ndayasome nk'ibice, ubishoboye kuyabika ayabike, kuko ibihe biri imbere murabizi si bizotworohera na gatoya, ariko ijambo ry'Imana tuzoba twaribitsemwo rizotugira akamaro kanini. Igice ca kane c'umunani co muri Zaburi, igice ca umurongo wa kane wo muri Zaburi y'umunani urabaza ngo umuntu niki aho umwibuka canke umwana w'umuntu aho umugendera? Reka tuyihere haruguru gatoyi. Uhoraho mwami wacu, erega izina ryawe ni ryiza mw'isi yose, hashinze icubahiro cawe hejuru. Nkuko nariko ndabivuga rero, reka tubandanye dusoma aya amajambo adufasha. Twariko turasoma muri Zaburi y'umunani igice ca kane, ariko tumaze kugisoma vyabaye vyiza, vyabonetse ko biba vyiza ko dusoma ico gice kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa kane. Uhoraho mwami wacu, erega izina ryawe ni ryiza mw'isi yose, washize icubahiro hejuru y'amajuru, akanwa k'abana bato n'abonka wagahaye gushimangira inkomezi zawe, gutsindisha abansi bawe, kugira ngo uzibize umwansi n'umuhozi. Iyo nitegereje ijuru ryawe, igikorwa c'intoke zawe, n'ukwezi n'inyenyeri, ivyo waremye, umuntu niki aho umwibuka canke umwana w'umuntu aho umugendera? Hari iyindi Zaburi isa n'iyo ivuga ibintu biteye nk'ivyo, nayo ni Zaburi 144. Turaza gusoma kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatatu. Uwo dukeneye cane cane ni uwa gatatu, ariko turayisoma iyo uko ikurikirana, iyo mirongo itatu. Uhoraho mwami, aha havuga ngo uhoraho gitandara canje nashimagizwe, yigisha amaboko yanje kurasana n'intoke zanje kugwana. Niwe ndonkeramwo imbabazi, kandi niwe ihome kinkingira. Niwe munara wanje muremure, n'umurokozi wanje, niwe nkinzo yanje, n'uwo nizigira. Niwe angandurira abantu banje ngo ndabaganze. Uhoraho, umuntu niki aho umumenya, canke umwana w'umuntu aho umwiyumvira? Mbega ico kibazo haraho wewe ucibaza?
canke ubona yuko Imana ikwiye kukwitaho kubera ari wewe? Nagira ndakwibutse, Imana yarakuremye kandi yaragutegekanirije n'ibikorwa kugira ngo uze ubikore. Aha abantu benshi babayeho batazi yuko bafise umurimo muri iyi si, ariko reka dusome mu Efeso wumve ico Imana yagiye iha bamwe bamwe. Mu Efeso 4:11 niho havuga ngo, kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba bavugishwa nawe, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba abungere. Ivyo rero Imana yarabishizeho, biriho kandi yarabitegekanirije umwe wese mu rugero rwiwe. Ariko ica mbere umuntu akenera nuko abanza kwitwa umwana w'Imana. Ni bande abana b'Imana? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Uronse rero abakubwira ijambo ry'Imana, ukaryakira, ukaryemera, ucika umwana w'Imana. Abantu bose baremwe n'Imana, kuko Satani ntirema, irasambura. Hanyuma murambaza muti, canke murashobora kwibaza muti, none kugira ngo ubwo bucuti ndabushikemwo bigenda gute? Bingendera gute? Mu Baroma 10:9 hariho insiguro itomoye ivuga ngo, kuko niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Uramwizeye uwo Yesu ko yabayeho, ko yapfuye akazuka? Wewe mbega wowe warabaye ikiremwa gishasha, kuko ibi tuvuga ni ivy'ibiremwa bishasha, babaye ibiremwa bishasha. Reka dusome mw'ibaruwa Pawulo yandikiye Ab'i Korinto, ibaruwa rya kabiri, igice ca 5, umurongo wa 17, haratubwira ayandi majambo, kandi aya majambo aradufasha. Turi mu vyo guhinduka, turi mu vyo kuyimenya twebwe nyene ico turimwo. Nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icaremwe gishasha. Ivya kera biba bihise, vyose biba bicitse bisha. Aha twagiye ku rutonde tuvuga kimwe inyuma y'ikindi kugira ngo vyumvikane neza, wimenye, wibone aho uhagaze n'aho ugeze. Hari ibintu twatumwe. Niba uri umwana w'Imana, niba warahindutse ikiremwa gishasha, hariho ivyo Yesu yagutumye. Yabitumye abamwizera bose. Ico gihe vyabwiwe intumwa, ariko nawe ubu vyumvise, menya yuko biri mu vyo ujejwe.
Yesu ngo nuko yabwiye intumwa ziwe ati nuko nimugende muhindure amahanga yose abigisha mubabatiza mw'izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya mpwemu yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose, umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa umuhero w'isi. Ayo majambo urayagendera wewe? Ayo majambo ntaraho gusa. Muri Matayo, muri Mariko, ibaruwa igisomwa c'injiri canditswe na Mariko, handitse aya majambo. Reka dusome igice ca 16 tugihere kuri 15. Arababarira ati mugende muje mu gihugu cyose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Mbega none azotsindwa n'urubanza ni kubera iki twizera? Ni kubera iki tugira uwo mwete wo kwizera? Ni ukubera yuko hariho ubundi buzima twiteze. Yohana yaravyanditse muri Yohana nyene mu gitabo camwitiriwe Yohana 14. Yavuga uko Yesu yabibwiye intumwa ziwe ati ntimuhagarike imitima yanyu, nimwizere Imana nanje munyizere. Nimuhira kwa Data hari amazu menshi, yaba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ko ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi abe ariho muba. Ayo majambo yabwiwe aba bari mu kwizera, aba bamwakiriye, aba bamwemeye. Ego n'uburyo babikoramwo twabisomye mu Efeso 4, bamwe n'intumwa, abandi n'abigisha, abandi mwavyumvise. Ego umuhanuzi Daniyeli we yari yavyeretswe kera kane, abwirwa yuko abantu bazosinzira bakasubira mu bundi buzima bumeze ukundi. Reka tuhasome duhere mbere ku murongo wa mbere. Igice ni ca 12, akarongo duhere ku karongo ka mbere. Naho havuga ngo maze ico gihe Mikayeli azohaguruka, niwe mugabisha ahagarikiye ubwoko bwanyu, kandi hazoba igihe c'umubabaro utigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza ico gihe. Ariko ico gihe amahanga yibereyeho ukaganza ico gihe. Ariko ico gihe umuntu wese wo mu bwoko bwanyu azoboneka ko yanditswe mu gitabo azorokoka. Kandi benshi bo mu bazoba basinziriye mw'ivu hasi bazokwikangura, bamwe bikangurire ubugingo budashira, abandi bikangurire ubumaramare n'ibitekerezo bitazoshira. Kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'ukayangana ko mw'itazanure ry'ijuru, n'abashikanye benshi ku bugororotsi bazokwaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Ibi ni ibihe biri imbere yacu. Ibi ni ibihe biri imbere yacu twabwiwe, biri mu nyamabanga
c'abizera. Ni amabanga dufise twebwe abizera ko hariho ubundi bugingo, kandi ubwo bugingo baradusigurira ingene bizoba vyifashe, nubwo bitoroshe gutahura. Dusomye mu gitabo c'Ab'i Korinto, Pawulo yanditse ibaruwa rya mbere, hari ahantu mu gice ca 15 avuga ati ehe ndababarira akabanga, ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira, kuko inzamba izovuga abapfuye bakazurwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa, kuko uyu mubiri ubona ukwiye kuzokwambara ukutabora. Umubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Ayo niyo makuru akomeye ntashaka ngo tuganire kuri uyu munsi. Ariko kandi reka tugaruke no ku kindi gisomwa dusanga mu Bitesalonika ibaruwa rya mbere, igice ca 4, ariko turasoma imirongo ya 16 eka na 17, niho tuza gusoma amajambo makeyi. Kuko umwami wacu azoza amanutse avuye mw'ijuru aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganira umwami mu kirere. Inshuti yanje, nashatse kugira ngo aya majambo tuyaganire, uyabike, uyazigame, urabe nawe aho uhagaze, kugira ngo umenye ikikurindiriye niki. Iciza kiriho rero, ubu ko wumvise aya makuru, akanya kariho ko kugira ihitamwo ryiza. Hitamwo rero Yesu, umwakire nk'umwami n'umukiza wawe, kuko n'ubundi niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawushika muri ubwo bundi bugingo atamuciyeko. Rero muri kano kanya n'aya majambo meza nashaka gushikiriza wewe mwari kumwe na HilaireNininahazwe kuri rwa rubuga witwa Shingira Intahe Imana nzima, kuko uru rubuga rwategekanijwe kugira ngo twongere izindi nguvu, kugira ngo abatavyumvise, batavyumviye mw'ishengero, abatavyumviye mu ngo zabo, bavyumve biciye hano, kugira ngo ntihagire n'umwe ahona canke agira icitwazo ngo jewe ntavyo numvise. Nuko rero Yesu aguhezagire, abahezagire aho muri hose. Nshimye kubashira mu minwe ya Yesu, kugira ngo uyu munsi babere umunsi mwiza, umunsi udasanzwe. Mana, ndagushimiye kuri aka kanya no kuri aya majambo meza uduhaye kutwigisha, kugira ngo dukanguke tumenye Imana yo mw'ijuru ico wadutegekanirije ko kiriho, kandi ko hariho ariko ibisabwa akaba ari wewe ubidufashamwo. None dusavye ngo Mana duhe inkomezi zo kunesha ivyotubuza gushikira amahirwe waduteguriye. Ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu-Kristo nsavye nizeye.